Abakunzi ba Agho TV turabaramukije. Mu Burundi turakunda kumva hariho amatazirano baha abakenyezi aho bavuga ngo ni ba maboko igihumbi, kiremesha mu muryango n'ibindi n'ibindi. Abakenyezi b'abarundikazi bamwe bamwe barajijutse bararengera ubushomeri bwibonekeza mu gihugu cacu maze barashiraho imigambi ibafasha kwiteza imbere. Ivyari intambamyi bihinduka inyungu kuri bo. Kuri uno munsi muri kino kiganiro cacu dufise umukenyezi w'umutumire akora urudandazwa rwo kudandaza ifu y'ubuyi, akaba amaze imyaka 2 abikora. Turafise n'uwundi mutumire akaba ari umukozi wiwe bakorana muri urwo rudandazwa rwiwe. Turabahaye ikaze. Murakoze cyane. Turabahaye ikaze. Murakoze. Akabazo ka mbere twari dushaka ko mwidondora mbere iburyo bwanje nawe ucukurikira. Nitwa Mizero Carmen Gloria nkuko mubivuze, mbanje kubashimira ko mwantumiye. Hanyuma ndi umurundikazi, ndi umuvyeyi, mfise abana b'amahasa, abana 2. Nkaba nkuko mubivuze natanguye guhingura ifu y'ubuyi yitwa uburyohe. Murakoze. Yitwa uburyohe. Ego murakoze nanje. Nitwa Habyarimana Eric, nkaba ndi umukozi w'uyo. Okay. None ga Carmen, Sa. wotubwira ikintu coba caratumye uhitamo urudandazo rw'ubuyi? Hoba hariho inyigisho woba wararonse canke hari aho woba warabona babikora? Ni igiki catumye uhitamo kudandaza ubuyi? Urakoze cyane. Irya mbere nakubwiye yuko mfise abana bafise imyaka 3.5. Rero nk'umuvyeyi ufise abana urabona utuntu n'utundi baba bakeneye. Hanyuma abana banje bariko barakura narabona yuko kimwe mu bibagaburira ari ubuyi. Hanyuma ndiyumvira nti mbega ko twama turondera hirya nino ifu y'ubuyi ikoze neza, hari igihe usanga utaronse uko uvyipfuza. Mbega ubwo nanje sinogira ico nterereye ngafasha abandi bavyeyi, iyindi miryango y'abarundi. Hanyuma ntangura uko nyene buhoro buhoro ndabaza ingene bigenda, ndashingishira hamwe, ndarondera uwomfasha. Urumva nari mfise abana bato, ntivyakunda yuko ndabikora jenyene. Ntaguciriyemwo wotubwira ishirahamwe ryawe ko ryitwa amukorera? Ishirahamwe ryanje ryitwa Mizero Health Company. Novuga nti ni ishirahamwe naho riri mu izina ritari iry'ikirundi. Ni ishirahamwe rigerageza guhingura ibintu bituzanira amagara neza. Ego. Hanyuma ubu uya mwumvise yuko nkiriko ndatera imbere, ndacakorera muhira, ariko nkaza ndakora ubwo buyi, nkaza ndaha ama alimentation ari muri iki gisagara ca Bujumbura niho natanguriye gukora. Ariko buhoro buhoro ndizeye yuko nzogera aho nshobora nanje gukwiragiza ubwo buyi mu gihugu cose c'u Burundi. Uratuyagiye ivyo tutari tuzi ko nk'ubu hariho ishirahamwe ufise. None uriko uraraba kuri kano gataka k'u Burundi, urudandazwa rw'ubuyi uriko uraraba ubona bwifashe gute? Hoba hariho abantu baba baronka ubuyi uko vyoroshe, ntabwo wabuva hanze? Hari uravye isoko n'ababikora mubona vyifashe gute aho wavuye naho ugeze ubu uriko uraraba ubona hariho intambwe wateye? Yego. Reka mpere kuri ico kibazo uherejeko. Ndafise intambwe nateye kubera ngitangura byari ibyo biro bikeya, ibiro 10-20. Nagenda ndabaza abagenzi banje, nkaca ndagikura muhira nkakimuzanira muri ville tugahura, canke ari umubanyi nkakimuha. Ariko ubu ndagera ku rugero nsanga mfise ibibanza bishika 10 nshobora kubutwaramwo bakabudandaza. Ngashobora gushikana, bigenda birahinduka, hari igihe nshobora gushikana n'ibiri 100 ku kwezi. Urumva yuko mfise intambwe nateye, ariko urugendo ruracari rurerure. Icambere kigoye ubu uya n'ingene tubutekera. Iyo novuga nti ni intambamye dusangiye n'abakora ubuyi.
kubera nk'ibyo dutekeramo bimeze nk'agashashe birabika neza ukabutwara neza ukabushikana neza, ariko ibi dutekeramwo baduhimiriza cyane gukoresha bitonona iyi si yacu. Haracariho agahaze kubera hari igihe bitabuka ugasanga birakugoye n'ingene ubitwara. Ico novuga nti nico usanga cibonekeza dufatiye ku bahingura ubuyi. Hanyuma ikindi naco hari igihe usanga bivanye n'ingene umwimbu wagenze ibintu bikazimba. Rero bizimvye wowe nawe uravye amafaranga ukoresha yaba mu kwiyunguruza canke mu kubitora, ugasanga wawunda gushorera ntiwocubwa nyene uvuga ngo ndadugije. Hari igihe aca akangukwa agashobora no kuguheba akaca aja gutora uwundi. Ivyo novuga nti ni bimwe bimwe usanga duhurirako. Hanyuma turacahurumbira cane ibivuye hanze y'igihugu. Burya ubu buyi novuga nti bufise ingaburo nyinshi kuruta n'ibyo usanga ibyo twita amasereyale dusanga bivuye hanze y'igihugu, kuko hari igihe babihingura bagashiramwo n'ibintu bidafasha cane amagara yacu. Mugabo isi yacu y'u Burundi yimbuka neza cane ku buryo abana bacu tumenye ingene tugenda turabihingura, abana bacu bogira amagara meza. Nizo n'intambamye mugabo mu gihe tutaba turashobora gukwira hose, nico gituma usanga hariho ibiza bivuye hanze. Novuga nti biba bije gusahiriza naho haba hariho rimwe rimwe agahaze. Yego nivyo. Uriko uraraba uko kurondera ibivuye hanze, ko dusanzwe tuzi ko bavuga ko no mu Burundi isi yo mu Burundi ryoshe. Ko kurondera ibivuye hanze ni kubera kutemera ivyo ngaha mu Burundi canke ni kubera ivyo mu Burundi vyoba ari bike? Ni vyose. Ni vyose. Hari igihe biba bike ugasanga ntivyabonetse. Hariyo nk'igihe urangura nk'ikintu ahubwira bati iki gihe nta gihari, rero wowe ni wateba hariho ushaka kugura ashaka ikintu gikoze. Uko kuntu rero usanga hariho ahantu tudashika. Abo bakora ubuyi twese niho uca usanga hariho ivyo bica biza bivuye hanze y'igihugu. Ariko jewe ndemeza yuko mu gihe tugize umwete n'ivyo turima tukabigwiza, turashobora kuronka ibivuye muri iyi si yacu kandi bidufasha ku magara yacu n'ay'imiryango yacu. Kuko nongere ku buhisi bw'abana gusa, ubuyi twese turawukeneye. Nk'ivyamwe hari abavuga ko umengo ni ivy'abana gusa. None ga Eric, wabonye ko namutevyeko numva yarafise vyinshi atuyagira. Shaka ndakubaze utubwire ivyo umufasha akazi ukora nyezina, hama utubwire n'imigenderanire mufitaniye. Vyoba bikorohera gukorana n'umukenyezi canke ako kazi ukora ubona kajanye n'abashinga ntahe canke upfa ubura ukugira? Ego murakoze. Usanzwe akazi nkora nako nyene gutekera ubwo buyi, kubutora, kubusyesha. Hanyuma imigenderanire yanje nawe ndabona ko ari sawa, kandi rero no kuvuga ko ari umukenyezi akora yiyumviriye umugambi nk'ubu, naho ne ndabibona ko ari sawa cane. Ndabona ko bimeze neza kabisa, nta ngorane. Birakorohera gukorana nawe, gukora ako kazi mengo bamwe bita ko ari k'abakenyezi? Nukuri birangirira cane kuba turiko turakorana nawe. Ego hanyuma ikindi naco imigenderanire y'uwunkoresha na jewe nukuri ndabona ni sawa. Sinidoga, nukuri ndashima. Mumaranye igihe kingana gute? Je turamaranye nk'amezi 3. Yego. Okay. Hanyuma none ga Carmen, mukanya watubwiye ibijanye n'intambamyi mukunda guhura. Nagira ndakubaze, hoba hariho intambamyi zoba zifatiye ku gitsina gore muhura mu kazi kawe ka minsi yose? Jewe aho ngejeje nta ntambamyi ndaronka. Nk'uko uyu yabivuze, ni umwe mu bo nkoresha. Ndafise n'abakenyezi nkoresha
kubera jewe umugambi wanje navuze nti mu gihe ntanguye nzogerageza nteze imbere abandi bakenyezi ariko sinkumire n'abashingantahe kuko nabone turafashanya. Rero mu kazi ivyo nkora jewe aho ngeza nta ntambamyi ndonka, ahubwo intambamyi ziza iyo hageze nko kubigurisha. Hari igihe ugenda ugasaba isoko ukabona umuntu ntavyumva canke akabona umenga uri umunyabujumbura umenga sivyo ntuvyikorera ubikuye ahandi, canke akakuraba imyaka akavuga turacari muto kumbure ivyo gukora urudandazwa ni ivy'abantu bageze kure. Hari igihe ugenda ahantu ukabona yuko utari kuraronka uburenganzira vyoroshe kandi byari ibintu bisanzwe nk'uko bokwakira umukenyezi co kimwe n'umushingantahe. urumva hari intambamyi ugiye kubiraba Ego hariho intambamyi zihora ziboneka ku bantu bamwe bamwe, ariko sinovuga ngo ni hose kuko hariho n'ahandi batubona bakadushima bakavuga ati ahubwo ko bikozwe n'umukenyezi turabishimye cane, mugabo navuga nti haracari hagahaze, haracari intambwe yo gutera. Ego bakunzi ba Avo TV turaje kumva yuko nubwo hariho intambamyi zifatiye ku gitsina gore canke gabo, umuntu iyo afise umugambi yashinze ntibimubuza gushika aho ashaka gushika. Tubashimire rero ko mwitavye ubutumire bwacu. Yego tugushimire ko witavye ubutumire bwacu nawe. Tubibutse ko iki kiganiro catunganijwe mu mugambi tuyage w'ishirahamwe Search for Common Ground, ikaba ifashwe mu mugongo na USAID. Naho ubutaha.